Muri ino video ngiye kukwereka kamwe ku kandi ingene dashboard yahindutse ya Facebook, ingene ushobora kuyikoresha neza ukagenda ugira ku mategeko ya Facebook, nimba ari ama update, nimba uri mu bihano, nimba konti yawe yarose monetization, nimba yatswe recommandation, ibituma tahugera. Ngiye kubikwereka byose ingene ushobora kubiraba, ingene ushobora ubu kwigenera ibikorwa uzokora mu ndwi, kubigabanya, kuvyongera, kuraba niba poste zawe ziriko zirakundwa cyangwa zitariko zirakigwa, kuraba ingene ushobora gukorera kuri update Facebook yaguhaye. Byose ngiye kubikwereka muri ino video kamwe ku kandi. Abantu babanibwe bataraba video ngo bazimare baraza gucikwa n'ikintu cyo bafasha navuze ubwa nyuma. Kandi ngiye kuzohora shiraho agashimwe ku bantu baraba video bakayimara, bagakora like, bagakora commentaire, bagapartage na video. Umuntu wa mbere nzomuha agashimwe ko gukorana post, nzomuha collaboration. Nzomuha collaboration. Wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu n'undi n'umunani kugera ku 10 nzobaha agashimwe ko kuba promotinga. So utaribagira ubanzo kore like. Haruze niwe wiha target, niwe wiha objective ya post ushaka gushirako mu ndwi. Murabona ahantu nsonze kuri update goals baca banyereka ahantu hari this imbere mu kuryo bakanyereka please, inyuma bakanyereka mwe. Aha rero ushaka kongera nimba hari 0 no kuvuga ngo wewe ba no kuvuga kubera ari content ariko ndakoresha haba hari this, bivuze ngo ni post 10 sabwa gushira ko mugihe nshaka kuzongera zikaba nyinshi ncamfyonda kuri please. Aho please nkafyonda ko mpaka izo nshaka zikwiye nzo postinga kundwi, nkacanza gufyonda hano o kuri update goals. Mu gifaransa nibaza ko ari mise à jour, objectif canke vision. Okay, aha duca tuza hehe? Duca tuza aha kuri stories. Aha kuri stories murabona yuko bwa mbere aha kuri post bwa mbere murabona yuko hari this, ubu habaye 20. Ubu nukuvuga kundwi iyi konte isabwa kuzopostinga ama poste 200. Bivuze ngo ishobora kuba ari video 15 n'ama post canke photo 5. Okay, tugende kuri story. Kuri story naho nyene nico kimwe. Uraza ugafyonda hano ukemeza kuri story, baca bakwereka hano hantu handitse update goals, nimba ari mu gifaransa uza gusanga ari mise à jour. Ugacufyonda ko naho nyene ni kwa kundi barakwereka. Urabona ko hari set, baca bakwereka rero a droite, urabona ko hari please, a gauche hari mwe. Nimba ushaka kuzoshira ko story nkeya ucufyonda kuri mwe ukazigabanya, ariko ushatse kuzongera kugira ngo zibe story nyinshi ucufyonda kuri please 14 15 16 17 18 19 20. Urabona jewe nshatse kugira izingana na post ubwa mbere na post ko zizoba 200, ubu naho ncenjira na story ko zizoba 200, nkaca mfyonda kuri update goals. Yes, okay. Aka kantu kanyuma rero tugeze ko kitwa ngo reception. Reception aha bivuze ngo nuko abantu bakira post zawe, video, text, photo, uko abantu bavyakira. Nukuvuga ngo ni commentaire, ni partage, ni like, uko bavyakira. Nukuvuga biri kuri 0 wewe uri mu kaga gakomeye. Ndaje ndakwerekeye mu mpera ino video ingene ushobora kuraba ko nimba uri kuri 0 ushobora kuda postinga, ushobora kuba uri mu bihano, ushobora kuba wakoze ibintu birimwo copyright canke birimo ikindi kibazo bigatuma uja mu bihano, ahaza gusanga hari 0. Nukuvuga ngo konti yawe iri no recommandable. Bisigura ngo aho nawo posting ijoro n'umutaga nta hantu na hamwe wopfugiye. Nimba ahantu hari 0 hari kibazo, konti iracari nshasha canke no postinga canke uri mu bihano. Okay, areba bace bakubwira ngo find inspiration. Kano kantu guys karakomeye cyane, kano kantu kavuga ngo find inspiration. Bivuze ngo hano hantu bivuze ngo Facebook igombi kwereke topic wo kwisunga kino gihe kugira ngo ukore post zawe zishobore gukundwa. Akanika kanena bereka bakubwira ngo bati mperuka kubigisha nimba hari abantu bavyibuka, nababwiye ngo igihe cyose ubonye inkuru iri trend yigerageza uyikore kwa makuru. Aha murabona ari na Facebook yatweretse ngo bakubwiye ngo find inspiration. Baciye bakwereka yuko hariho ibya FIFA World Cup. Ibi bintu rero bisabwa ngo ucu bikora ko ama video kugira ngo ama video yawe ashobore gukundwa. Bisigura ngo ugwaruka gwishi canke abajene benshi bakoresha Facebook bariko bararaba ibijanye no mupira. Okay, aha rero duca duhereza kuri
professional status nukuvuga ngo uca ufyonda haje bimwe twara turabira ufyonze ku izina ryawe ubu birabira hano muri dashboard direct byose ni hano uca ufyonda haje hejuru handitse professional status canke statut de professionnel mu gifaransa. Okay, urabona rero ngaha statut de professionnel account canke main profile account urabona yuko iri recommandable profile recommendation. Ino konti rero murabona yuko hano handitse monetization not yet eligible kubera ni materiel didactique nkoresha mu kubigisha. Aho muri update urafyonda ko naho nyene ukaraba update baguhaye gukora ni zingahe ukazikorera ko nazo zigufasha guprogressa iyo ukorera kuri update. Ukaza muri activity ukaraba ko umaze gupostinga post zingahe, nimba ari video zingahe, post zingahe, ukaraba no muri story umaze gushirako zingahe. Guys, ntiwibagire gushirako like no gusangiza abandi no video, eka uje no muri commentaire ubwire nimba wabibonye ubimbwire. Thank you very much. This is Mr. Never Give Up.